nanje ngomba gushima Imana kuko yampaye promotion mu kazi nahora nkora. Ukomera amashi umwaka wa Yesu. Turiko dusengera ngo Imana iduze abantu none Imana yamudugije. Aho ni twoshima Imana. Amen. Kwa gatatu narafashwe n'indwara ariko mumamera sinagiye kwa muganga. Sinagiye kwa muganga kwa gatandatu uri kwasenga mw'ijoro ageze aho twasengera abarwayi naciye ngira gupenda cyane na ku kazi. Wakijije n'amasengesho turiko turasenga kuri radio. Imana ishimwe. Kwa gatandatu yafashwe n'indwara. Kwa gatatu yafashwe n'indwara aragwara. Hanyuma ku munsi wa gatanu turiko turasenga acarakira. Ariko wari watevye kuva ku wa gatatu urwaye ntuje kwa muganga. Kuva ku wa gatatu ku wa kabiri ku wa kane gushika ku wa gatanu. Ku wa gatanu turaje kwa muza kwa muganga pana kurindira yuko muzokizwa n'ubutumwa bwo kuri radio. Uraje kwa muganga ugafata imiti hama no gusenga ugasenga. Imana iragukiza ariko kandi no kwa muganga waruye. Yesu nashimwe. Nani shimwe rero ko yamugiriye neza ikacimukiza kuri radio. Urumva ko radio Imana irikiracako abantu bakaca bakira indwara bakaca basubira ku buzi. Dukomera amashi umwami Yesu. Kwa Mungu wahera abana uyu tuvuye ko kwa Mungu wahera umwungere wacu yaraje arasenga aravuga ati muri uyu mwanya nyene ndabona abantu mu mitwaro yabo yishura. Nari nje mfise umutwaro undemereye cyane. Bonyene nkiri ngaha nyene telefone yaciye isoni mbwira yuko umutwaro wanje wishura. Amen. Mani shimwe. Mugume mugurira amatelefone mugabo mushyire muri siyansi kuko hari igihe namwe muzakora telefone babwira ko imitwaro yanyu yishura. Imana iri ku kazi yishyura imitwaro. Dukomere amashyi umwami Yesu. Imana yaramwishyuye akiri hano. Natwe twizere ko mw'iyi ndwi nawe utari buyumvire hano iyi ndwi uzobona telefone y'umugisha mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Haleluya. Nanje ndashima Imana ku munsi wa gatatu nanaje ngamwe kugavya Imana ariko mvuye hano ngeze ku kazi sanga ibintu byabaye nabi. Abantu barangambaniye baragenda barandega ibintu ntazi barandengutsa nditaba ntazi cyo ngiye kwisigura ko biratanye kuva ndi kwanacerewe ariko mu nyuma maze kugera nsanga dossier ni ndende. Mu kugenda ko wanje rero ndibuka Pastor Chris ari ngaha yaratwigishije avuga ngo igihe cyose muri ko murasenga muze musenge muhamagara Imana y'umwongere wanyu kuko ari wahanye isezerano n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Nanje navuye ku kazi ndiko ndagenda mfise ubwoba mu mutima ngiye kwisigura ku bintu ntazi ariko mu mutima nagenda ndavuga Mana ya Pastor Duwimana Joseph umbabarire hano ntabara. Niryo jambo niryo sengesho nagiye nsenga ngezeyo wewe naka gukora ibintu ibyo navyo mwabikuye rero baransambisha mwese ubikora ndarahira bashambira ati rero ateka telefone abarondera wagiye kundega wagiye kunyagiriza baramurondera baramubura. Uwo munsi rero ararondera n'ikintu yandika arakibura yifata mu mutwe amaranga umunota wose ariko ariyumvira arangije arambwira ngo genda uzusubire. Ndashima Imana cyane. Imana y'umwungere wacu yarantabaye igihe cyose nawe uhamagara uzibagire kubihamagara narayibonye. Imana yo mu ijuru izokwami batabara mu izina. Ariko ibyo yakubwiye uzosubira n'ibiki. Yesu ashimwe cyane. Kandi ngiye gushima Imana kubw'urya muntu. Mama wanje yaramaze amezi 3 arenga adatambuka mu birenge hariyo mu bintu mega n'isumari. Hama ndaduga n'urya muntu ndamukandira mu birenge
ndamubwira ati ninagenda rero nawe uzokomeze kwikandira. Hama ejo rero narabagize none ameze gute, acambwira ngo arakomeye cyane cyane, ngo nta n'ikintu na kimwe yumva. Mumfashe duhe Imana yacu amashi. Amen.